wumvise urukundo wumva ko hari abantu bakundana n'urwango niko bimeze hangana umuntu n'uwundi canke ihanga n'irindi mu rukundo naho habamwe abantu babiri abaririmbyi n'abandi barabizi aba baririmbyi bacu bavuga urukundo Yesu abakunda bakamukunda abatari mu Mana nabo bavuga urukundo bakunda abakobwa bakunda ibiti bakunda imisozi ibice 75 kwijana by'indirimbo zica kuri televiziyo zica ku maradiyo indirimbo ziririmbwa ziba zivuga ku rukundo. Urukundo rero ni suje ikomeye abantu twese tubamwo tuvuga mugabo tutazi iyo ariyo ko ntawe twigishije ingene bakundana twagiye dusanga tubirimwo. Tumaze iminsi tuvuga ingene Imana idukunda. Urukundo Imana birivuga ngo yararudemonse yaragwerekanye mu gutanga umwana yari ifise ari umwe. Nababwiye amaverbe abiri amamo abiri y'amajana aimer et donner zirajana. Iyo ukunda uratanga. Imana yarakunze isi n'abayirimwo ikiraba ikintu c'agaciro yari ifise kurusha ibindi byose ikiragitanga. Umwana wayo w'ikinege yamutanze kubwo ijambo ryitwa urukundo. Itaga umwana wayo adusanga mu vyondo, adusanga mu nzigo, adusanga muri jaruzi nini, adusanga mu ishari, adusanga mu moko, adusanga mu kwishima, araducungura. Yarakunze iratanga. Nabwiye abakobwa ndabasubiriramwo umuhungu azokubwira kwa gukunda raba ni wumva amajambo gusa raba ibyo aguha atari ibyo agusaba umugabo ibyo aguha. Gukunda ijana no gutanga. Yatweretse akarorero itanga umwana wayo aradupfira. Imana mu rukundo rwayo bigaragarira mu gutanga umwana wayo. Uyu munsi rero ngomba turabe natwe kuko ku munzane haba parti imwe n'iyindi ya kabiri. Urukundo n'abantu babiri. Imana yaradukunze. Nitubishire gusa no muri ensemble wishiremwe nawe Imana yaragukunze. Mwabyumvise ingene yadukozeko atubwira ati muhumure mu bw'urukundo rwiwe. Shira ukuboko ku mutima ndakugore uvuga uti Yesu arankunda. Imana yabikoze mu gutanga umwana wayo araza aradupfira. Nikunda abafise inzu bamwe Bujumbura gusa, nikunda abafise imodoka, nikunda abo bakobwa baronderwa na benshi, ikunda twese. Urukundo rwayo rurangana. Naberetse ko hari aho tubona abantu bafise ibintu ugasanga umuntu afise ivyo kurya mugabo nta apeti agira, nawe ufise apeti nziza ico uhuye cyose n'amahoro. Histoire amakuru bavuga butumwa bakuze kuvuga umuntu twakoranye mu Rwanda avuga umuntu ngo yavi Kigali ifitiye umushoferi aho baciye hose akagura ikigori akarya akagura umwembe umwumbati akarya bose aramuraba ati warahiriweje. Icomi yo bavuga igifu icomi cyo gifu cawe. Kumbe bose afise amafaranga afise byose mugabo igifu kiragwaye. Estoma yiwe ntifi byo yakiriye. Umushoferi yarahiriwe ko afise estoma ikomeye. Bose nawe yarahiriwe kuko afise amafaranga. Bose nawe avuga ati wewe sha warahiriwe. Umushoferi ati wewe sha warahiriwe. Iki gifu canje kirangora sindonga ibyo ndagiha. Undi ati igifu kirangwanye ndagiha nticakira. None nini Imana ikunda muri abo babiri? Ibakunda bose. Kuko n'igifu haraho kimujya cyabuze ico kijya. Ibakunda bose. Urukundo rw'Imana idukunda twese. Mbega tuyikunda natwe urunganiki? Ndashaka ko twishura ico kibazo no munsi. Ko yadukunze ikagarura ukuboko kwayo kuva mu ijuru kagushikira uri mu vyondo ibujumbura. Ikagira intambuko 150 ikurondera. La grande question d'aujourd'hui. Wowe ugize intambuko zingahe usaga urukundo rwayo? Aho niho tugiye kwigira uyu munsi. Ariko hari ikintu ushaka tuvane mu nzira ubwa mbere. Nuko
twemeranya kw'Imana tuvuga ihari. Abaheburayo 11:6, Hébreux 11:6. Iki ndashaka tubanze twemeranye kw'Imana tugiye gukunda ihari. Murazi ko Satani harahadusamaza akatwushiramwo ivyiyumviro umenga nta Mana ihari. Hariho n'abantu bigira abanyabwenge bakaja kwerekana ko ata Mana ihari. Muramaze kuvyumva? Abaheburayo 11:6 umviriza uko havuga, kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera iki? Yuko iriho, igaha impera abayirondera. Icya mbere ni ukwizera. Uwizera niwe ashobora guhimbara Imana, kuko amenya ko Imana ihari. Kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho. Ukwizera niko kudufasha kujabuka ico kiraro. Uko Imana yaradukunze kuva mu itanguriro, abo tumaranye iminsi hano twasanze Imana yadukunze cyane, kuko yaturemye ku munsi wa nyuma yabanje kurema ibyo tuzokenera byose. Izuba turarikeneye, amazi turayakeneye, ibiti bizana akayaga, ibyo dufungura byose ibishiraho, irapepara byose, ikizana umuntu utija ngaha rero ubinezerererwe. Mugabo yindi responsibility ndaguhaye, mfasha kubijera. Imana yaduhaye dominion ku bintu byose yaremye. Zaburi 8:4 n'uwa5 ngo habuze gatoyi ikamunganya nayo. Ni ukuvuga ko yamudugije imurutisha ibindi byose byaremwe, ikimuha ubwenge n'ububasha bwo kujera ibintu Imana yaremye. Ikiravuga iti ndagiye nguhaye autorite. Umuntu rero amaze kuronka iyo autorite niho byamugoreye, ntiyayijeze neza. Tubwirizwa rero kumenya ko ihari, iragaragara mu byaremwe. Ibyo yaremye byose biratwereka ko ihari. Icya kabiri, yaraduhaye ijambo ryayo tutahuriramwo tugasoma tukamenya ko ihari no munsi. Ubwa gatatu, hariho revelation specifique spéciale, nk'uko no munsi yaciye mu musavyikazi wayo akatubwira ko ari hano. Hariho ico turonka twita rema. Chaque jour Imana ikakubwira iti ndi kumwe nawe. Naho hanze ho bahari imipfunda, muri bijya bi desordre ikavuga iti ndi kumwe nawe. Mu bibazo umuntu acamwo ukumva rema, ukumva presence yayo. Abantu bakakubaza ati wewe ahunezerewe wakijujuwe ntuzi bigukikije. Mwarumvise umuntu wewe yavuze wo hanze ngo abarundi batunzwe na ignorance. Naramubwiye ni ivy'ukuri, naca hindura gusa yashize ignorance ashira Imana, dutunzwe n'Imana. Irahari, turayibona. Naco tutabonye Imana ishoboye muri kino gihugu. Imana ntivuga gusa mu ijambo, twarayibonye ikora. Narayibonye ahantu maze imyaka 22 nkora ibikogwa, ngatangura ibintu kwijwi gusa yambwiye rimwe, ngatangura je nyene ngashika igihe mbona afise abakozi 280 kubera ijwi rimwe gusa ry'Imana. Niyo yambwiye nibiturimo. Ni Imana tubona ku munsi ku munsi. Urukundo rwayo ntitururabira mu byo dusoma gusa, iragaragara. Hari amagalaxy, inyenyeri zisirikira ku ijuru zifise vitesse udashobora gushira mu mutwe. Hamwe galaxy imwe yosekana n'iyindi ku munsi umwe isi yosha. Mugabo Imana yabiciriye amakuru wari zose zicamwo, ntayishobora gusekana n'izindi. Ubwo si urukundo rw'Imana. Irahari, ni Imana y'ukuri, ni Imana igaragara. Reka ndakwereke mu buryo pratique. Hari urumushahara ufata n'amahera mukoresha muhira, uteranya uraba yukoresha ku kwezi, uzosanga yo mukoresha. Nuko abanyafrika tutandika. Ndabasabe muze mwandike ku munsi amahera mwakoreshe n'aya bus n'aya ratio n'aya regidezo n'ibindi byose. Uzosanga ari nk'inciro 2 canke 3 abifata ku kwezi. None ava hehe? Iyo si Imana. Iyo si Imana y'abarundi. Mutunzwe na ignorance canke mutunzwe n'Imana? Ni Imana. Ni Imana twabonye. Yadusezeraniye ngo babiri. Naho mwo babiri canke mwe batatu gusa. Yasezeraniye ko izobana natwe. Turarenge yabo. Dieu est présent. Narayibonye iyo Mana ikora ibitangaza. Hamwe naranditse igitabo, nagenda ahantu henshi ku isi mbwira abantu iby'Imana nabonye ikora, abantu bakambwira ngo none ibyo bintu wovyandika.
ubu naranditse igitabo kivuga ubwiza bw'Imana nabonye kiri kuri Amazon, abantu benshi barakiguze, kiriko kirafasha abantu ku isi. Reka namwe ndababwire twicaranye, ni Imana y'ibitangaza, ni Imana iriho, ni Imana tutavuga mu majambo gusa, c'est un Dieu vivant. Mbwira uti bidemontre, no bikwereka. Ndiko ndabikwereka uko kuntu Musa mwari kuba mwaragwaye kwashi, umugabo musa neza kubw'ubuntu bw'Imana, mufisa amahoro atamenywa n'abantu b'isi, abandi banezerwa kubera kayeri canke agahenkene. Mugabo twe tugira umunezero mu gatondo, ukavyuka wumva indirimbo, nta n'inzoga wanyoye, watahiye amasaha magufi nk'ay'amatungo magufi, ushika muhira ukumva umunezero mu gatondo. Ubisigura gute? Ni presence y'Imana, ni urukundo rwayo. Reka twemeranye rero tubanze gukura mu nzira, Imana iriho. Muvuge amen abavyemera. Iyi Imana tuvuga siyo twabwiwe n'abantu, ni Imana twabonye. Nico gituma tuyitazira, nico gituma tubiricuya, nico gituma tuva mu gahema tukaja mw'ihema ntiduhagarika. Ni Imana twabonye kandi tugiye kuyibona n'ukundi gushasha. Ndababwira ibindi bikomeye, dufise amasezerano adasanzwe. Mumbaze jewe nashoboye kugendana n'abantu, kuvugana n'abantu, ku interview abantu bakoreye Imana hano mu gihugu, bavuze amaprofesi n'ibintu bikomeye. Uhereye ku bantu bakoreye Imana kera muri colonisation, umusenyeri yitwa Sindamuka yatwaye la grande région. Nabanye nagenda muhira aho kwa David Ndaruhutse atubwira ivy'Imana igiye gukora mu gihugu. Ndabonye ba Bob Gordon, nabonye ba abandi benshi baje hano bakoreye Imana. Je nari mu bantu hani Bujumbura mu ikorane mwabona biba ku mastade, nari mu bantu bakorera Imana secretement, abantu batanzi. Bijya bintu amaformulaire abantu buzuza, nije nahora mfata agatelefone kiwaje ntelefone abantu ibikorane vyaheze, ndabankuraje. Ama groupe biblique ya hano mu gihugu ndashoboye kuyagendera yose, ngira ndabaho tugoma tukuvuza batazira Imana. Narabonye Imana, iyi Imana ni Imana nziza. Icya kabiri rero ngoma ndayibakundisha, ngira mugenzi wawe tugomba dukundisha Imana, irahari. Ibyahishuriwe Yohana 3 umurongo wa 20. Ibyahishuriwe Yohana 3 ku murongo wa 20. Mpagaze ku rugi ndadodora, ndaramukije. Umuntu niyumvishwe iryanje akugurura urugi, ndinjira iwe dusangire. Iri jambo nabavuga butumwa dukonje kurikoresha iyo turiko turabwira abanyabyaha ko Kristo ariko aradodora ashaka kwinjira mu mutima wabo. Mugabo namwebwe mwayimenye uno munsi. Byahishuriwe Yohana 3:20, ngoma ndahababwire ko uyu munsi ariko aradodora, ariko aragusaba, ariko arakwinginga, ariko aragira we ibyo uruhara rwiwe rwamusaba, akwegera agusaba ngo wemere, ariko arakunegosya ngo wemere wugurure, yinjire, hanyuma musangire. Hari umuntu aragirirwa ubuntu gusangira n'umukuru, umuntu w'umunyacubahiro rwose ari hejuru, aguhaye chance yuko musangira, ugenda urabibwira abantu bose, riba ari iteka ridasanzwe. Twabaye Afrique du Sud, umuntu yashowe Jesse nashoboye gukora mu maboko Nelson Mandela yarakihari, ariko twagiye ahantu habiri muri famille y'abantu bigeze gusangira, gutumigwa muri dine Cape Town. Mandela yahagendeye, abo bantu bagirirwa ubuntu gufata ifoto bari kumwe na Nelson Madiba Mandela, Tate Madiba. Bo rero iyo foto baciye bayarigise, donc ushitse mu nzu niyo ya mbere ubona, kuko bagiriwe ubuntu bwo gusangira na Mandela. Iyi Imana yaremye isi n'ijuru niyivuga ngo ndiko ndasaba, je suis en train de te négocier, unyemerere tuba bagenzi. Gusangira n'umuntu aba yakudugije akagushira kuri niveau yiwe. Iyo musangira n'umuntu mwicara ku meza imwe, murabona nk'ubu ndi hano canke umuntu agirisha inama bari hejuru abandi bamwumviriza, habari signe de supériorité ko abari imbere. Mugabo umuntu agutumiye muhira muja à table,
imeza ibiringaniye. Imana yacu rero irashaka relation nawe, malgré kuri mutoyi ungana n'agafurumi na ya nzovu. Iyo nkuru murayizi. Bonke niwe yaduteye uwo mugani 1997 mu gikorane kuri ETS Kamenge. Inzovu yajabutse ikiraro. Inzovu urazi ko ari igikoko kiremereye cy'ibiro byinshi, kiriko kirajabuka ikiraro, hanyuma ku gutwi kw'iyo nzovu haraka agafurumi agasurira, niko bakita mu Kirundi. Ikiraro kinyiganze kagasurira kabwira inzovu mu gutwi ngo jewe nawe turanyigageje ikiraro no munsi. Jewe nzovu, no jewe gasurira, nawe we nzovu, deux together turanyigangije ikiraro no munsi. Ndababaze uruhara rw'iyo furumi rwangana iki mu kunyiganga kw'ico kiraro? Gwari ruto cyane. Ndakwereke wowe na Yesu uri kajya gafurumi, umwemereye mukajana muranyiganza ibiraro. Umwemereye ukaja kugutwikiwe ibiraro biranyiganga. Muhiri wanyu atanumwe yari bwubaka inzu mukubaka inzu mwe na Yesu. Muhiri wanyu atawari bwagende n'imodoka mukagenda n'imodoka nziza mwe na Yesu. Muhiri wanyu atawari bwaronke visa mukaronka visa mwe na Yesu. Mukaja Canada, mukaja Etats-Unis, mukaja Australia. Murashingira intaha abantu. Jewe papa yamvyara yagiye mu modoka ubwa mbere ari jenda murihiye. Narative ndaronka iwanje nkaza kumutora nkamuzana Bujumbura akaryoherwa. Kubera iki? Umwana wiwe yagiye kugutwi kw'inzovu. Turi kumwe na Yesu nta kidashoboka na kimwe. Uyu Yesu niwe shaka kubakundisha, ndabatumirira ngo urukundo yagize akava mu ijuru agasiga byose akaza gusa n'ingurube twebwe. Nawe ugire panimwe. Erega ntituzi ngene bakunda twebwe, tugenda dusaba ibyo yo dukorera. Murazi umwana yamaza muhira gusa ari ibyo asaba araruhisha. Murazi basaza bacu, murazi abakuze atarigera n'umunsi umaguha ikigori, ararima ibigori ruguru, mugabo uduze yamayiteze ibyo mushira gusa. Ntiyiyumvira ko yo guha n'ibigori ugatwara Bujumbura gahabana. Hariho abakirisu bameze uko batiyumvira ikintu na kimwe. Niba byo kuvuga ngo Yesu ndagukunda tumva yori sohora ngo amubwire ko amukunda. Erega nta bintu byinshi adusaba. Adusaba reconnaissance gusa yuko dutahura icyo yadukoreye. Mu kubitahura uragira icyo ukoze. Ndashaka ko ninjira tugasangira. Quel privilège gusangira n'Imana. Quel privilège kwicarana à table n'umwami Yesu akabana nawe. Niteka ridasanzwe. Imana rero mu rukundo idukunda ntiyigeze yifuza ko tuba comme des robots, abumva igifaransa. Iyo wakoze ikintu urashobora guturuna uko ushaka. Imana yari kuba yaraturemye de façon idukundisha ibyayo cyangwa ikatugira uko ishaka. Mugabo yaturemye mu buryo ishaka ko tugira relation nayo, ishaka ko twumva rangaje yayo, ishaka ko idukunda tukaba natwe kuri niveau y'ukumva urwo rukundo kugwakira tukajera iyo relation y'ijuru na twebwe. Ako ntimwakumvise neza. Ntiyatugize ibintu iteregida kujya kwa televiziyo watsu kazimya. Yaturemye ihakwa kutungana nayo kugira ngo tuzogire relation. Imana yashatse kutuduza aho rangaje ikoreramwo, aho dimansi ikoreramwo dushobora kuyikapta. Yaratudugije rero nico gituma inegosia ikavuga iti ndifuza ko tugira na relation nawe. Kuko idushira hasi kagira yari kudutegeka kushatse, mugabo yatudugije kuri iyo niveau. Ubu rero iranegosia, ubu rero yarakoze part yayo, natwe hari ikidusaba. Ntishobora guforsa cette relation. Urayemerera canke ukayankira. Rero ndabereke aho bitugorera. Twebwe abarundi ntituyankira kandi ntituyemerera, tuyishira ahantu hagati na hagati. Rero Mana nibyo yagenda neza tuzogumana,
mugabo bishitse igihe bandoze nduze ruguru nzoronderera n'ahandi bamvura kuko reka tuvomere zose mana ntitumenya uruzokwera kare. Aha niho bitugoreye. Nta murundi yanka Imana n'abasogokuruza n'abantare abafondateur ba kino gihugu Imana bayisize imbere. Abataramenya ukuntu abarundi bakunda Imana batumire muzogenda ahandi Gishora mu Gitega hamwe ahantu hatangurira umurisho w'ingoma ugiye baragusigurira rohore ya kiranga yari hagati y'abantu n'Imana. Baramusoba bakamubwira ati tuvugire udusabire ibibondo udusabire inka. Kiranga y'amahemero yari umumediateur entre abarundi n'Imana. Iyo nkaza rero umumissionnaire nazanye ubutumwa bwa mbere nari kubabwira nti muhindura hari kiranga muhashira umwami Yesu. Iyo bakahashira Jesus directement abarundi bari kumenya Imana neza kuko turazi Imana mugako kubimenya kwayo turayivanga byanse ku Mana. Mumaze kubona niyo tugwaye mu buryo pratique. Iyo umuntu agwaye arasenga ati Imana nkiza akabona agasonga karaduze ati no reka nje kwa muganga. Yashika kwa muganga bikanga ati ubwo ntibandoze reka nje kumufumu. Vyose turabikora kubera iki? Relation Imana idusaba yabwirizwa kuba hejuru rwose aho tuyirutisha ibindi vyose. Yabwirizwa kuduga ikaza kuri niveau isumba ibindi vyose tugeragezamwe mugabo kenshi nitubimenya. Twebwe muri iyo relation hari umurongo shaka mwandikiye bariko barandika Epitre ya mbere ya Yohana igice cya 4 ku murongo wa 19 niho herekana ko twebwe ahubwo vyoroshe. 1 Jean chapitre 4 verset 19. N'umurongo mugufiya uvuga ngo twebwe tugira urukundo kuko ariyo yabanje kudukunda. Ntabakirisu barimwe bavuga amen. Nimwabyumvise basi dusubiremo. Twebwe tugira urukundo no kuvuga twebwe biratworohera. Twebwe byabwirizwa kuba facile kuri twebwe kuko ni question yo kureponda kuri urwo rukundo yabanje kudukunda. Ndababwire haraho muri relation mufata umuhungu n'umukobwa, umuhungu aba yagize pa nyinshi akagira ama effort menshi ntambuko nyinshi yereka umukobwa kwa mukunda. Uwo mukobwa nawe bikamugora gusubiza urwo rukundo canke ntarutahure canke ntamenye uko yobikora canke akaba ariko araba ahandi. Umuhungu arashobora gukunda umukobwa nawe yirabira ibugarama, wowe ukamurabisha mu Rumonge nawe hari ahandi afise umutima. Iyo relation rero biragorana. Uwo murongo rero utwereka ko twebwe vyoroshe kuko hari umuntu yagize intambuko nyinshi aturondera. Hari umuntu yadukunze arashika naho atanga vyose yarafise, aratanga amaraso, aratanga ubugingo, aradupfira, atanga vyose kugira ngo natwe twikubita gashi tugira ico dukoze turokonesa urwo rukundo yagudukunze. Mvira rero icambere twemeranye twebwe biroroshe kuko ni question de réponse. Hari umuntu aza yaratelefonye usigaje kuvuga uti allo murana telefone iri kwirasona ubu ico we usabwa nukudekrosha gusa mugabo urashobora kuyiraba ngira namwe gwihora bibashikira. Hari umuntu agutelefona ukaje utangura kumenya icarondera. Hari umuntu agutelefona ukamenya ko ari amafaranga gusa. Hari umuntu agutelefona ukamenya ko atari urukundo rurimwo ari ivyo agukeneye ko gusa. Murambwira abantu je biyongeze kuryama kuruhuka harimo na message y'abantu ntugurura. Hari uwundi ndayugurura ko muzabwira ibintu bituma nsinzira neza. Uwo ndayugurura areze mugabe izindi nzozugurura bukeye nasenze nagize akamarshe nanyoye n'icayi nitajije. Hari abantu ama message yabo ari ukuyagenza. Rero ndabereke hari uwadukunze ariko aratelefona décroche iyo nimero rero akira uvuga uti allo mon ami chérie dear sinzi uko wobivuga hani aratwadiranje abantu baba creative amazina bitana nabo bakundana. Si byiza kuguma tuvuga hani twese n'abadakunda ubuki rondera kandi rondera kantu muhurira kuzi kwa kunda bari kumwita ntucuvuga hani gusa ko abandi babivuze.
ashobora kuba akunda shokora, mwite shokora. Ashobora kuba akunda indagara, mwite yova bigira. Uyu muntu rero ariko aratelefona ni umuntu adukunda, akeneye ko natwe tureponda à son amour. Urazi ibyo akunda rero, reka ndakunyarukirize. Uwo muntu wawe urazi ibyo akunda. Akunda urukundo. Muramaze kubona umuntu akunda urukundo. Umuntu akunda urukundo ni nawe arutanga. Abazogira nitwamara kwigisha amakouple, hari igitabo mfise cy'umuntu yanditse yitwa Gary Chapman. Yerekana langaje zitana abantu basohora mu rukundo cyangwa abantu bakira mu rukundo. Five languages of love. Haramaze kugisoma. Mbasa barundi turasoma. Nzokibasomera ndakibarezumire. Hariyo faso zitanu abantu batanga mu rukundo, hari n'abandi bagwakiramo. Jewe na Erika hari ukuntu tugwakira n'ukuntu turutanga, tuzobibigisha. Sibyo? Hariho n'abandi anyway, abagira mu mariage bo bifuko babimenya cyane, ukamenya umuntu ugiye kubana ingene yakira urukundo n'ingene arutanga. Mwabyumvise mwabasore? Uyu muntu ariko aradodora rero ni umuntu w'urukundo, ni umuntu akunda urukundo. Muze murabe no muri Bibiliya uyu mwigishwa wa Yesu yitwa Yohana. Il était le plus jeune parmi les 12. Yari mu gikiriza ciwe yakunda kwishirira umutima ku mutima wa Yesu. Umutima wa Yesu utereye Yohana yaravyumva. Akumva tutereye neza ni mu mahoro canke bamushavuce. Umwami wacu rero ariko aradodora ni umunyarukundo. Ni umunyarukundo rutangaje. Hariho n'indirimbo bayivuze. Arakundana, ariko aratelefona, ariko araturondera, ashaka ko tureponda ku rukundo rwiwe. Ijambo ry'Imana uhereye mu itanguriro, ndabereka imirongo 2 tugiye kuganira ko cyane. Deuteronome no gusubira mu byagezwe, mwandike 6 umurongo wa 4 gushika ku murongo wa 6. Gusubira mu byagezwe 6 umurongo wa 4 gushika ku wa 6. Nimwumve yemwe Bisirayeli. Tuvuze Abisirayeli tuvuze n'abakristo bose bo kwisi. Uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyene. Imana nimwe yonyene. Uhoraho Imana yacu niwe Mana yonyene. Umurongo wa 5. Kandi mukundisha Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu, ndashaka ko tujana, imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. Ayo mabwirizwa mbageze uyu munsi azahore ku mitima yanyu. Gusabwa gukunda Imana, gusabwa kurepondre à son amour, c'est pas Jésus seul qui a commencé ça. Biri kuva mu itanguriro, Imana yaradukunze iradusaba natwe ko tuyereka urukundo. Nituri bihobo, nituri des innocents batazi ico bakora, yaduhaye ubwenge bukwiye bukwanaliza tukabona ingene yadukunze, ndatugira signe retour. Mukundisha Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose, ubugingo bwanyu bwose, inkomezi zanyu zose. Ayo mabwirizwa mbageze uyu munsi azahore ku mitima yanyu. Andika uwundi murongo mu isezerano rishasha ujanye n'uyo, Luka 12:28 na 30. Ahantu mubwirizwa kuhamenya n'igihe batrika umwami wacu Yesu bashaka kumubaza ibwirizwa rikuru riruta yandi. Ndabibutse aya mabwirizwa dufise, hari amabwirizwa twita ya Mose 10, hari n'amabwirizwa dufise muri Bibiliya yacu dusoma no mu isezerano rishasha. Abisirayeli muri ico bita Tora yabo ntiri mwajya 10 gusa, bafise amabwirizwa ngenda ko ari ibintu bitatu bikomeye mu bwoko bw'Abisirayeli. Ico bita Tora no kuvuga la loi, amabwirizwa y'Imana. Bari bafise 613 nombre. Amabwirizwa muri Tora harimo amategeko babwirizwa gukurikiza y'Imana 613.
uyu munsi rero haza umunyabwenge mu bafarisayo aza gutirika Yesu kugira ngo muri ayo 613 arabe icyo aho yomutegera amenye kwa azi ubwenge ashobora kumenya ibwirizwa rikuru kurusha yandi muri aya menshi. Umvira rero, haza umwe mu banyabwenge b'ibyanditswe. Urumva yari umunyabwenge, yari yarize, yumva babazanya, amenya ko abishuye neza. Uyu muntu rero abantu babaza ibibazo, Luc 12:28 siho, no muri Matthieu 27 harahavuga, nibaza ko peut-être nabanasanye umurongo, reka ndabasomere ntacyo muraza kuhatora. Haza umwe mu banyabwenge b'ibyanditswe, yumva babazanya, amenye ko abishuye neza, aramubaza ati ibwirizwa ry'imbere muri yose ni irihe? Yesu aramwishura ati rya mbere ni iri, ngo nimwumve yemwe Bisirayeli, uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyene, kandi mukundishe uhoraho Imana yanyu. Ku murongo wa 30 rero, kandi mukundishe uhoraho Imana yanyu icya mbere imitima yanyu yose, icya kabiri ubugingo bwanyu bwose, icya gatatu ubwenge bwanyu bwose, icya kane nacyo inkomezi zanyu zose. Umvira rero inzira zine dusabwa gukunda mu Imana. Hari aho vyumbuka byorosha umuntu avuze ati kunda Imana, avuga ati ndayikunda. None tubariho bandayikunda hano, wumva ko uyikunda, nta ngorane uyiteye, uri umuntu mwiza, urakunda Imana. Kugira rero imenye kuyikunda, hari ahantu hane irabira by'ukuri kuyikunda. Icya mbere ni umutima. Mu Migani 4:23 n'umurongo ukomeye uvuga ngo mukundishe uhoraho Imana yanyu, murinde umutima kurusha ibindi byose, kuko ariho ubugingo bududubiriza. Aha mwahumvise, umutima ni hajya ahantu centrale y'ubuzima bwawe. Umutima si kaga partiko kindani abize mu ishuri mwabonye cyangwa bazi inkoko, ubona ati ubu ni umutima w'inkoko. Uyu mutima dusabwa sujya kundisha uhoraho hajya ahantu centre y'ubuzima bwawe, hajya ahantu ubuzima bududubiriza, hajya ahantu principale hakugize, hajya hari ibikuranga, hari karaktere yawe, hakundisha uhoraho naho. Umutima wawe ibice 70%. Niwumva ko uba wagerageje. Mu Burundi uronse 80% uba waminuje. Ivuga ngo ukundisha uhoraho umutima wawe 100%, wose 100%, nibyo idusaba. Uwo mutima rero niho hantu hari ibikugize, niho hantu hari ubuzima bwawe bwose, niho hantu hicaye imero, uko umeze, uko wikomporta, uko ubaho, uko utahura ibintu, uko ubijera. Hajya ahantu rero niho Imana ishaka kuyikundisha. Ntishaka agace gatoya, ishaka vyose. Yarakunze iratanga ikintu gihambaye yari ifise, nawe gusaba igihambaye. Ingorane dufise twebwe turayiha, tugahana abandi, tukibikira n'ibindi. Imana mu rukundo idusaba ishaka vyose. Icyo mu Cyongereza bita total surrender. Aho uyiha vyose ataco wishigarije, niho wakira byose byayo. Igituma i Burundi bitugora, igituma muri Afrika dukunda Imana mugabo tugasanga kuwa mbere dusa n'abandi bose, dimanche mu rusengero tukaba twuzuye, niturayiha vyose, niturayiha umutima wacu wose. Icya kabiri dusaba tuyikundishe ubugingo, umushaha. Hahantu hicaye ama emotion yawe, hahantu hari ibikunezera vya mbere, hahantu hari ibigushavuza ubwa mbere, irahashaka naho. Twageze kuri parti ya kabiri.
umutima ni hajya hari ubuzima bwawe, bijya bintu bikubesheje bituma ubaho, bikuvyura mu gatondo urose ari byo urota, abantu bakuzi ko bakubonye baca babibona, hajya niho hari umutima wawe. Mumaze kumva abarundi bavuga tujya muntu nta mutima agira, ni gipfa mutima. Hajya hari umutima, hajya hari imero, hajya hari ikikuranga, identite yawe niho ishaka ubwa mbere. Ubwa kabiri rero irashaka ubugingo. Mu bugingo nico twita soul mu gifaransa niki? Ame. Ame yawe niyo irimwo ubwenge bwawe, ni irimwo amasantima yawe, ni irimwo ibintu bigutera passion nyinshi. Hajya naho irahashaka, arashaka ko tumukundisha ijya ame yacu, umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose. Icya gatatu iragusaba ubwenge bwawe bwose. Muri iri shengero kimwe mu bintu tuzofasha abantu, nidushaka abantu bakunda Imana gusa ari amasantima yonyene. Murahumviriza neza, umuntu agukunda ari mu masantima gusa atabishize mu mutwe birahera, amasantima ahera n'ingoga. Mugaye umuntu agukundishije umutwe wiwe ntimuzovana. Ni nacyo gituma mu mashengero haba abagabo bake. Ukuntu Imana yaremye abagabo, ibyabo bihera mu mutwe. Umugabo abanza kuzuza mu mutwe, hanyuma mpemu yera akaza akavomera, bigaca bimanuka bigashika mu mutima, agaca avugishwa. Bitwara umwanya rero. Mugabo murabizi nk'abakobwa n'abadambo, resentima, umutima ni ikintu kinini kuri bo, niho bari develope kurusha umutwe. Bo ivyabo yakunze ucuheza ukamwigisha mu nyuma, bigenda biduga mu mutwe, bigenda biduga. Mugabo abagabo biramanuka biva mu mutwe, hakoroka duke duke, uzura mubwira umenga ntiyumva, uzura bitwara gahoro gahoro. Mugabo abagore kenshi bacika intege aho bobandanije buke buke. Imana rero ashaka ko tuyikundisha umutwe nawo. Tuzokwigisha abantu theology, tuzokwigisha abantu equation z'Imana. Burya ubidemontre agakiza ni mathématique. Nimwabyumvise? Ubidemontre ukabishira muri science, ukabishira muri theology, urashobora gukonvenka umuntu umweretse ivy'Imana akoresheje umutwe. Mugabe ingorane dufise hano, nta bantu benshi bakoresheje umutwe mu kwigisha abantu. Tubakundisha Imana amasantima, hanyuma kashuha kagira mu rusengero canke imyaka mikeyi, hama kabirindira bimwe amubwira ngo yatura cakire, akabibura agaca hindukira akaja gucakira ku mupfumu. Imana rero irashaka tuyikundisha umutima n'ubugingo wa mushaha wacu. Mugabo n'ubwa gatatu irashaka umutwe, ubwenge bwacu. Dufise abateologie benshi bariko barademontra, nuko benshi tutabikurikira, bakerekana neza archaeology, kerekana neza ko Yesu yabayeho, ikerekana neza Abisirayeli ngene baje busikiyaga gitukura, ikerekana neza ibi byose. Turafise abantu bazi ubwenge bariko barabidemontra. Harageze ko dukundisha abantu Imana biciye no mu mutwe naho. Mukundisha Imana imitima, ubwenge, mugabo ibyo turi byose irabishaka. Abaroma 12 hari umurongo tuzi twese, umurongo wa mbere n'uwa kabiri, herekana nyene ngene umuntu akunda Imana n'umutwe n'ubwenge. Muhinduke gose, mu Kirundi bavuze ngo mufise mugize imitima misha. Mu zindi ndimi havuga ubwenge, mind, by the renewing of your mind. Muri mind zacu hari ibyo twakuze twumva tubona, hariyo science icurise batwigishije, habwirizwa kuba renouvellement, changement, detour, shift y'ivyo twari tuzi mu bwenge bwacu, biharuro bikaba arinye ku murongo w'Imana. Mwabyumvisaga beneda? Dukundisha Imana n'umutwe nawo irabishaka. Nimba arabahera hejuru bamanuka, tubongereze byongere guteba biseseke bimanuke. Nimba arabahera mu mutima biduga, nawe nyene dupompe biva hepfo biduga, muga n'umutwe ushikirwe. Tubwiriza gushika muri Petero yanditse avuga ngo twabwiriza gushika aho dutanga justification, imvo y'ukwizera kwacu. Uwo murongo ni muri aho soma, aho dutanga imvo y'ukwizera kwacu. Abakirisu benshi dufise muri Afrika ubabaza ati demontre ibyo bintu rimwo ingene ari
kujya ko muri equation tugira ukekiribra nta benshi boshobora kubidemontra. Tubwirizwa rero gushika utanga imvo tukajustify ku kwizera kwacu tukerekana ingene Yesu yazutse agapfa akaducungura, iyo equation ikaba equilibre abantu bagashobora kuvyemera. Irakeneye mind zacu. Abaroma 12:2 muhinduke mugize ubwenge bushasha, renouvellement de l'intelligence. Aho hantu naho irashaka ko tuyikundishije ubwenge. Imitima yanyu yose, ubugingo bwanyu bwose, ubwenge bwanyu bwose. Hanyuma Yesu yaciye yongera kwaka inkomezi zanyu zose. Mwabyumvisaga beneda? Umaze kwikundisha umutima, hama ukayikundisha ubugingo, hama ukayikundisha ubwenge bwawe, irashaka rero nimba wabaye convinki ucushiramwo inkomezi. Rero ndababwire, turakunda Imana mugabo tukayikunda bukebuke. Uruheyiheyi akazuyazi irashaka ko dushiramwo twongereza vitesse mu rukundo tuyikunda. C'est le moment yo kurondera Imana, n'igihe ciza cyane cyo kurondera Imana tukayikunda tukayishira imbere dushiremo inkomezi rero. Avo mark pre murakibuka ko kantu muri primaire harageze ko dushiramo inkomezi Imana tukayikunda. Naco tutabonye nimba harabaye intambara mu Burundi yakaba genocide mu Rwanda hakaba ibiriko biraba muri Kongo tukabona ubukene nk'ubu mugabo tukabona tubaho, twabwirizwa gushiramo inkomezi mu kuyikunda. Niki tutabonye, niki kitatugoye, nibiki bindi na yahe maleson dukeneye kwiga amashasho no munsi. Ndababwire uno munsi isi yose abo bita ba ate, abo bita abantu batemera Imana, igiharuro cyarakorotse cyane inyuma ya covid. Haje ikintu cyabaye ku isi cyitwa coronavirus. Muri bukitanguye abantu twagize ubwo bakadugiye gupfa. Mwari muzi yuko bari bazi ko muri Afrika atawuzosigara, mugiye gupfa nk'ibikokoroci babyita gute, ibinyenzi. Corona yaraje iranyiganza isi yose yigira uko. Byarakoroye ibiharuro by'abantu bahora bavuga ngo ntibizera Imana, barabonye yuko hari ibintu badashobora gukontorora aujourd'hui. Amashengero Etats-Unis n'ibihugu bya Buraya bagira abantu baratanze amashikanwa. Umupastor twari dufise ya 2 semaines ngaha turavugana iminsi yose atubwira, yaguma ambwira ati ibiriko biraba biradutangaje. Abantu ntibariko baraza mu rusengero mugabe bigira 10 ubu niho turonse byinshi utari bwigere tubona. Abantu bariko baratangira Imana, abantu barakunze Imana. Scientifique mu biharuro by'abate byaragabanutse cyane. Abantu bavuga ngo ntibemera ko Imana ibaho, babandanya baba bake ku isi. Mugabo tubwiza gushiramo inkomezi n'inguvu zo gukunda Imana no kuyirondera. Nta muntu yaje hano yanka Imana. Mwari kuba muryamye, mwari kuba muri beach n'imanza n'ibiki mwigoye kubera iki? Urukundo muyikunda. Mwifelicite murakunda Imana, murakunda Imana. Mugabo message nifuza no musi kubaha, oya twongereze vitesse. Mwagiriye mu ca kabiri kuva kera, igitoro cyaheze shira mu ca kane. Dukunda Imana tuyikorere, duza twarayibonye. Je nakwijije imyaka 50 mbaza Imana mana. Sinibaza ko nzomara iyindi 50, je ne sais pas. Madame arabisengera birashoboka. Ndayibaza ico no yikorera ibi ndimwo n'ibintu numva Imana iriko iranyoboramwo muri iyi myaka nsigaje yo gukora, ngomba ndayikorera atakimpagarika. Ntaco ntabonye je ndabashingiye ntaco ntabonye. Ubukene aha ndabubarusha mwese kubumenya. Narabonye cyitwa ubukene ndiko ndakorana n'Imana, mpagaritse akazi ngiye mu byo kuzoyikorera, narakenye gushika ku cyanyuma. Hanyuma Imana iramvana muri ubwo bukene, irampa amafaranga. Ukuboko kwarasinyiye amadolari menshi mpawe n'Imana. Narabonye ibitangaza. Ariyo blague mparambwira abantu benshi ntimuza mardi niho mvugira ibintu byinshi. Jewe maze kuca muri ibyo bintu nkabona ubuzima hagira Imana ishaka kunyereka ko izo ntwara ku isi no mu bindi bihugu. Indege ya mbere yamvanye Bujumbura intwara Ingozi mu Vyegwa. Iya kabiri yantwaye Igitega mu Magarama. Iya gatatu yantwaye Kigali. Iya kane yantwaye Nairobi. Iya gatanu yantwaye Afrique du Sud. Iya gatandatu yantwaye Brazil. Iyindwi yantwaye Etats-Unis. Hama narazungurutse isi yose. Ntaco ntabonye muri iyo Mana ndababwira. Ni Imana
ni Imana. Twaragiye n'uyu muntu tukaja mu nzu z'abantu batunze bafise ibintu byose bibaho muga batazi ibintu tuzi, ukabona baragowe bo bakanyumvira imbabazi ko mva mu gihugu ca mbere gikenye, naje nkabumvira imbabazi ko batazi iyo Mana. Ariko ndababwira n'abantu ivy'imbabazi mvuga, nakoranye n'abantu muri ansenye bahani Burundi, abantu bakunda inzoga. Narabonye abantu bakunda inzoga aho yadora akayeri. Muramaze kubona umuntu akanyumvira akambaza ngo ariko Gafrede abantu urumviriza wowe na rimwe n'ukuri, bakanyumvira imbabazi kubera ntarumviriza inzoga, nkabumvira imbabazi mbona ko bagowe. Bakanyumvira imbabazi 100%, nkabumvira 105%. Iyi Mana tuvuga ni Imana twabonye. Ndiko ndabatera intege, reka tuyikunde n'umutima wacu wose, n'ubugingo bwacu bwose, n'ubwenge bwacu bwose, hanyuma dushimwe inkomezi zacu zose. Murayikunda mugabo mubuze inkomezi, murayikunda ko hari ibindi bibakwega hariya. Reka ndababwire, reka uriyo migozi kuko abantu benshi baraza ati ninabirekura none simpava mfa, ninaheba nakaga nyene kagashimwe. Hari ukuntu tukita, hari abantu bakorera ahantu bashobora kuronka agashimwe, cyangwa umuntu agakorera ahantu ashobora kuronka kanacisha iruhande, akavuga ati none ninakareka uburya simpava mfa. Reka nkubwire, je nararetse byose sinapfuye, ndiko ndagushingira nawe. Ndi muri ansenyema nafata salere yafasha umuryango wanje wose n'aba oncle n'imiryango yose n'ishengero ryanje, nararifashisha uwo mushahara ashikigenda urekura wose. Namaze imyaka 3 atana kimwe mfise, mfata ayandi mezi 6 mpembwe 30 gusa. Ariko narabonye Imana, amafaranga ntiyonkanga, ntawontera ubwoba mu Mana. Imana narayibonye, niyo niko ndabakundisha. Yaradukunze ikora byose, natubwiriza kugira ico dukoze.